Reka nongere ndabasuhuze kandi ndabifurize ibihe byiza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu niteka n'umunezero gusubira kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Turi kwa Mungu turi kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane 2025 ikaze mu makuru agezwe ko ariko aravugwa nyine tujye kubashikiriza kuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwatigura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane ariko aravugwa nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Uno mwanya munyemerere ngaruke ku makuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa nyine kuri uno musi. Imyaka 30 irarangiye canga iraheze nyine Perezida Cyprien Ntaryamira ahitanywe n'ikorogwa ry'indege Falcon 50 yarerura Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu musi nyine n'umusi twibuka imyaka yarwo muri 30 nyine kiheze Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira aguye mu ndege ya Perezida nyine Juvenal Habyarimana yararongoye igihugu cy'u Rwanda yarakorowe nyine ku mugoroba wo kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Abakiri bato ibingibi nabyo bazi, ariko no mwanya ndagira ngo turabira hamwe rero inkuru irambuye ndetse n'ibikomeje kugenda biravugwa nyine, dore yuko bamwe bama bakomeza kugenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye nyine kuri zino nkuru nyine, ariko kandi harabaye amatozwa agiye atandukanye. Muri iki gihe wakwibaza ingene byo byaragenze kugira ngo uyu mutegetsi w'u Burundi Cyprien Ntaryamira nyine abashe kuba yo kwemera gufata iyi ndege agendanyemo nyine na mugenzi wiwe, mu gihe n'ubundi u Burundi canga se nawe ubwe nyine yari yefisiye indege yamwunguruzaga nyine atari nk'ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye agenda muri Ethiopia Airlines nk'uko bigaragara, ndetse icyo gihe hari n'izindi societe zimwe na zimwe zitandukanye zifise indege nyine zagombaga kuba zomufasha. Ariko byogenze gute kugira ngo nyine abashe kuba yofata ingingo yo kugendana n'uyu Juvenal Habyarimana yararongoye igihugu cy'u Rwanda? Turabigaye ko muri kino kiganiro turagaruka ku makuru akomeje kugenda ariko aravugwa, aho abatuye mu Cibitoke bongeye kugira ubwoba muri no mugoroba bavuga yuko bongeye kubona imirongo miremire y'imbonerakure ndetse n'abandi bagiye batandukanye nyene bariko baragaragara na cane berekeza mu shamba rya Kibira, aho biboneka yuko nyine wagira ngo bariko baritegurira urugamba. Ino misi mu Burundi bariko baritegurira amatora y'abashinga amateka, nyenguruza amateka, abagenama b'amakomine ndetse n'imitumba. Hariko haragaragara nyine ibikorwa bitari byiza, ibikorwa bishobora kuba byohungabanya umutekano nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya nyine barakomeje kugenda barategwa impungenge n'ibikomeje kugenda biravugwa. Turagaruka ku nkuru ikomeje kugenda iravugwa kandi mu gihugu cy'u Rwanda, aho umuryango nyine uherutse kuba wohera mu nzu ugakongoka nyine umugabo waho n'abana bashika muri 2 bimigemezwa neza yuko uwo mugabo nyir'urugo ari we yoba yarafashe ingingo yo kwitwikira mu nzu nabo bana nyine, ari we nyine yoba yarafashwe iyo ngingo. Uyu munsi bashinguwe nk'uko rero biriko biragaragara cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza berekana agahinda n'umubabaro bafise nyine kubigendanye n'iyo ngingo y'akababaro nk'uko biriko bigaragara. Abatari bakeya nyine barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko uyu nguyu ari umunsi w'amarira akomakomeye cyane. Ni mu gihe kandi muri icyo gihugu cy'u Rwanda hakomeza kugenda haravugwa inkuru zigiye zitandukanye, cyane inkuru rero nyine ziriko ziravugwa ku rupfu ruherutse kugaragara rw'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda nk'uko byuma bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kugenda muradukurikira, mukomeje kugenda murabana natwe makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza nga kuri monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Reka mbifurize ibihe byiza abanywanyi bacu bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru nyine ubutunzi,
abari Igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese reka ndabahereze ikaze kuri mwebwe mwese kandi mukomeje kugenda muradukurikira canke mukomeje kugenda murabana natwe mutwumviza muri yandi makaritsiye amwe namwe agiye atandukanye, abari mu bihugu bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abari hirya n'ino mw'isi, mwese turabahaye ikaze kandi turabifuriza gukomeza kumererwa neza cane. Abari mu makungu ya kure mwese turabifuriza ikaze. Niba ari ubwa mbere usenga reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru tuyatangurire kuri iyo sanganya nkuko byama bigaragara canga bikomeje kugenda biradushikira cange nkuko amatwi adusumira kubigendanye nyene niyo nkuru yarateye ubwoba ndetse kugeza no mwanya akaba ari bwaheze imyaka iharugwa muri 30 nyene Perezida Cyprien Ntaryamira nyene ahitanywe n'ikorogwa ry'indege Falcon 50 yarerura perezida w'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Uyu munsi turibuka imyaka yarugwa muri 30 kiheze nyene perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira aguye mu ndege ya perezida Juvenal Habyarimana ayararongoye igihugu cy'u Rwanda, yarakorowe nyene ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 6 ukwezi kwa 4 umwaka wa 1994. Kubakiri bato rero nyene ntakeka ko nyene ikibazo ari ingene perezida w'u Burundi yaraguye mu ndege ya perezida w'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda kandi nawe yarafise indege yiwe nyene muri ino myaka. Turamenyereye yuko perezida Variston Ndayishimiye atagira indege imwunguruza aho yoba agiye, dore ko yifashisha indege nyene yo mu isosiyete ya Ethiopia Airlines. Mu mwaka w'1994 siko rero byari byifashe, siko byari bimeze. Umukuru w'igihugu yarafise indege nziza nyene yo mu bwoko bwa Falcon 50 yamwunguruza, ariko uwo munsi nyene amakuru amatwa dusumira avuga yuko iyo ndege yari hanze y'igihugu gusuzumwa nkuko byakogwa. Rero buri mwaka hariho iyindi ndege nyene yishiramwe Air Burundi, iyo bivugwa ko nyene ariyo yari yajyanye perezida Ntaryamira Cyprien mu gihugu ca Tanzania nyine. None byoba byaragenze gute ngo ntayitahemwo kandi ariyo yari yomujyanye nyine mu nama bivuga ko yarabereye mu gisagara ca Dar es Salaam nkuko bigaragara. Inama hi Dar es Salaam muri Tanzania nyine ni inama ivuga ko yoba yarabaye kwigenekerezo rya 6 ukwezi nkuko nyine umwaka wa 1994. Perezida Cyprien Ntaryamira yari yabaye umukuru w'igihugu nyine kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 2 mu 1994, inyuma y'ibiganiro byarabaye hagati y'umugambwe Frodebu wari uri ku butegetsi ufatikanyije n'imigambwe bacuditse be n'imigambwe itavuga rumwe nyine n'ubutegetsi yari ifise kwisonga umugambwe UPRONA. Igihe n'icyari cyoroshe perezida Ndadaye nyine yari yagandaguwe muri gitugutu mu 1993, bivuga yuko nyine iyo yarashitse ku butegetsi yaheze umwaka umwe nyine, nabwo uyu nguyu perezida Melchior Ndadaye aribwo amaze kugandagurwa. Ico cimwe rero nabari kumusubirira by'imfata kibanza ibwirizwa shingiro ryavuga yuko hacaba amatora yandi, ariko igihugu cari mu kaga, nta matora yashobokaga nyine cyashobora kuba. Niyo mpamvu nyine harabaye ibiganiro kugira ngo umukuru w'igihugu atogwe n'inama nshingamateka nkuko bigaragara. Perezida Cyprien Ntaryamira amaze gushika rero ubutegetsi, ikibazo cy'umutekano cyaragumye kigoye kugeza naho nyine umushikiranganje ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati nyine mu gihugu Leonard Nyangoma ahunga nyine igihugu akaja gushinga umuhari w'ikiroberi nyine mu Rwanda nkuko amakuru yoma aradushikira. Prito gushinga umuhari w'ikiroberi mu Rwanda naho nyine bari bafise ikibazo cy'amasezerano ya Arusha nyine yari yarabaye hagati ya perezida Habyarimana n'umuhari FPR, ariko kandi birananirana kuyashira mu ngiro mu bijyanye no gushiraho nyine inzego basangiye. Niho nyine mu karere hiyumvirwa inama y'abakuru b'ibihugu nyine kugira bige ikibazo cy'u Burundi n'ikibazo cy'u Rwanda mu ntumbero yo
arategura nyine iyo nama kwigenekerezo rya gatanu ukwezi kwa kane mu 1994 Perezida Ntaryamira na Perezida Juvenal Habyarimana bari biriwe muri Zaire guhura na mugenzi wabo nyine Perezida Mobutu Sese Seko. Bavuye nyine barapanze uko rero bari kwifata mu nama y'i Dar es Salaam. Perezida Ntaryamira yaratashe ku mugoroba aca azinduka nyine kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi nk'uku nguku kwa kane mu 1994 agenda mu gisagara c'i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Wari umunsi utangaje abantu benshi botabasha kwiyumvira. Nta nahe dufise rero zijyanye n'amasaha Perezida Ntaryamira yashikiye i Dar es Salaam. Intahe zihari zirajyanye n'urugendo rwa Perezida Habyarimana na cane intahe y'umwe nyene mu bari bajejwe umutekano wiwe. Izo ntahe nyine zerekana ingene uwo munsi wabayemwo rero ibintu byinshi kandi bitangaje. Ikimenyesha makuru Igihe cyo mu Rwanda cyanditse ko uwo munsi nyine Perezida Habyarimana yatangaye ageze rero ku kibuga c'indege i Kanombe abona umukuru w'igisirikare ciwe nyine General Major Deogratias Nsabimana batazira Kastari nyine amubaza iyo nyine aroye, nawe nyine amwereka urupapuro nyine rwo mu biro nyine by'umukuru w'igihugu order de mission rumurungika nyine muri iyo nama Perezida nyine yari agiyemwo. Kuko rero nyine barajana bavuga ko nyine bwabaye bwa mbere Perezida Habyarimana afatana urugendo n'umukuru w'igisirikare. Ibyo ni ibintu n'ahandi bishika gace cane nk'uko bigaragara. Perezida Habyarimana yarageze mu gisagara cy'i Dar es Salaam isaha 3 z'igitondo mu gihe nyine inama yatangura isaha 4, ariko aza gutangara cyane nyine abonye ingene ibintu biriko birateba kugeza aho nyine ava mu hoteli yashikiyemo aja mu kibanza cy'inama atari kumwe na protokole ya Tanzania nyine. No mu kibanza cy'inama asanga ibintu nibiteguye. Inama yaragiye gutangura hafi isaha 6 nyine z'umurango, no mu gihe itanguye nyine ibyuma bifasha nyine guhindura indimi bica rero birapfa. Bamara hafi iminota yaragwa kuri 45 bariko barabikora. Inama yategerezwa guhera nyine isaha 7 kugira abaperezida bace bataha, ahubwo iza gutangura ayo masaha nyine. Umwanya munini nyine w'inama bawumaze ku kibazo cy'u Burundi. Nk'uko bigaragara Perezida Habyarimana yarabajijwe gusa igihe nyine azoshiriraho inzego zitegekanyijwe mu masezerano ya Arusha. Kimwe mu byatangajwe cane Tanzania Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira ni ingene nyine Perezida Mobutu atitabye iyo nama. Baramurindiriye nyine baramubura, kandi bivugwa yuko bari baherutse kuva mu gihugu ca Kongo nyine kumuraba nk'uko byoma bigaragara. Inama irangiye isaha 9 Perezida Hassan Mwinyi wa Tanzania nyine yarasabye ko yoja rero gufungurira abakuru b'ibihugu bari bamwitabye nyine muri iyo nama. Ico nicari nyine kuri programme kiba kirongereje nyine gutebya ibintu. Bahejeje gufungura niho rero abakuru b'ibihugu batangura kuja ku kibuga cy'indege c'i Dar es Salaam. Perezida Ntaryamira niwe nyine yatanguye kuhagera asanga indege yiwe nyine niyaka, bariko nyine barayikora. Perezida Habyarimana niwe nyine yakurikiye nyine, nawe arasanga indege yiwe nyine ntibaratangura kuyishusha, ibitari byigere bibaho. Ariko ako kanya nyine niho Perezida Hassan Mwinyi yamenyesheje abakuru b'ibihugu nyine ko itangazo risozera inama ryari ryatebye nyine, abasaba nyine gutenyenya kugira bagende nyine barishize ko umukono, kuko nyine hari harabonetse ikintu kibatebya nk'uko bigaragara. Imbere gato y'isa 11 niho rero Perezida Habyarimana yaje kurira indege, acasaba Perezida Ntaryamira yuko bogenda bajanye, maze indege ikageza Habyarimana i Kigali nyine, igaca ibandanya i Bujumbura nyine ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Uno mwanya nyine ku kibuga mpuzamahanga ca Bujumbura
Habyarimana yarasize bamwe rero nyine mu bajejwe umutekano wiwe kugira aronke ibibanza by'abarundi batatu, Perezida Ntaryamira we n'abashikiranganji Bernard Kiza ndetse na Sirike Simbizi. Perezida Ntaryamira nyine yaruriye indege ya Perezida Habyarimana aca mu Burundi nyine n'umwe ajejwe umutekano wiwe nyine bajanye, ibyo ni akataraboneka nabyo nyine biriko biravugwa. Perezida Habyarimana yarageze mu ndege arasanga General Deogratias Nsabimana ntarimwe nyine cyo kimwe na Dr Emmanuel Akingeneye yari umuganga wiwe, maze arasohoka mu ndege abasanga hasi abategeka kwinjira nyine mu ndege. Bwari ubwa mbere Perezida Habyarimana nyine yinjira indege, bakabona nyine arasubiriye gusohoka nk'uko rero bivugwa mu ntahe y'umwe rero mu bari bajejwe umutekano wiwe. Mu by'ukuri abagendana na Perezida Habyarimana bari bafise ubwoba ko rero iza gukorogwa. Umufaransa Yayinyonga yari yasabye ko nyine uwo mugoroba bosibye nyine urugendo cange bakajya kururukira nyine igoma muri Zaire. Perezida Habyarimana yarabyanse. Umufaransa yarafise rero amakuru ko rero bashobora kuza gukorogwa nyine, ni nabyo byari byatumye Deo Nsabimana na Emmanuel Akingeneye nabo nyine batinya kuja muri iyo ndege nk'uko vyoma bigaragara. Franco 50 iraraswa, aya naye makuru nyine yaje kugenda aratangazwa. Indege Franco 50 yari ireruye nyine Perezida Habyarimana na Perezida Cyprien Ntaryamira yarageze i Kigali nyuma gato y'isa 2 z'ijoro, ubwo ni saa 2 nyine ku bantu batabasha kumviriza ikirundi. Mu gihe indege yariko nyine yegereza ikibuga c'indege ca Kanombe niho nyine yaraswa ibisasu bibiri nk'uko bivugwa byo mu bwoko bwa misile. Kimwe nyine kirayigema, indege itangura gusha nyine ikiri mu kirere. Ikirimba ca Perezida Habyarimana cyari hafi y'ikibuga c'indege nyine ca Kanombe. Ibisigarira by'indege n'ibyabari nyine bayirimo nyine byaraguye mu rugo no hafi yago. Bivugwa ko rero ikiziga ca Habyarimana coba nyine cyanakorokeye nyine ku modoka yiwe aho ku kirimba. Ibisigarira nyine by'abandi barimwe nyine ica Perezida Ntaryamira byaratowe iryo joro nyine, ariko bimeze nabi cyane, bica byegeranyirizwe nyine mu nzu kwa Perezida Habyarimana nk'uko bivugwa. Indege ya Habyarimana nyine ikiraswa haraciye haduka amasasu menshi cyane mu gisagara ca Kigali. Amasasu yaraswa nyine na cane n'abari mu nkambi icungera umukuru w'igihugu Grande Presidentielle. U Rwanda ruba rero rurinjiye mu kaga gakomeye cyane. Indege ya Perezida Ntaryamira nyine yageze i Kigali, inyuma gato nyine irasanga amasasu ni menshi, ica irabandanya i Bujumbura nk'uko bigaragara. I Bujumbura abategetsi bari ku kibuga c'indege barindiriye Perezida Cyprien Ntaryamira isaha 2 n'igice. Saa 2 n'igice nyine niho umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Nibatunganya yeronka itelefone nyine y'userukira Burundi i Kigali, ambasaderi Severina Mfatiye, amumenyesha yuko indege ya Perezida Habyarimana ihejeje rero kuraswa, kandi ko nyine Perezida Ntaryamira yarayirimwo none ko bose bopfuye. Uwo mugoroba Perezida Nibatunganya nyine yarahabereye nyine umugabo aratabara Burundi. Nabyo tuzobigarukaho nyine mu yandi makuru nk'uko vyoma bigaragara. Hari benshi bakomeza kugenda babaza bati ninde yishe Cyprien Ntaryamira, ariko biragoye kuba womenya cyangwa se wotanga inyishu y'icyo kibazo. Iki ni ikibazo kugeza uno mwusi nyine nikigera inyishu. Haramaze kuba rero amatohoza menshi cyane ku rwego mpuzamakungu. Hari bamwe rero nyine babyegeka ku muhari FPR wagwanyaga Perezida Habyarimana, hari abandi rero babishira ku ntagongwa z'abasirikare ba Habyarimana batari bakeneye nyine yuko amasezerano yarusha aja rero mu ngiro. Ayo masezerano yatuma FPR ija muri leta ndetse no mu nama nshingamateka ikongera ikaronka 50% y'ibibanza mu gisirikare. Aho indege yarasiwe rero ni mu karere kari kagenzurwa na Grande President ya Habyarimana. Biragoye kuba womenya nyine ingene ibintu byogenze. Ibintu bitanganje byari byarabereye i Dar es Salaam, womengo byari bitumbereye nyine gutebya na cane urugendo rwa Habyarimana kugira atahe rero mwijoro. Benshi barakibaza impamvu umukuru w'igisoda
yari yategetswe kujana n'umukuru w'igihugu nyine ku munota wa nyuma. Biranagoye gose nyine kumva impamvu perezida Ntaryamira atarindiriye indege yiwe nyine igakira. Bamwe rero bibaza ko perezida Habyarimana yari yibaza ko nyine atawokoroka indege irimwe rero abaperezida bashika muri babiri, perezida Ntaryamira n'abashikiranganji Bernard Ciza ndetse na Sirike Simbizi barashinguwe i Bujumbura mu kibanza gisanzwe cashinguwemwo nyine perezida Ndadaye ndetse na bagenzi be. Perezida Ntaryamira yarongoye Burundi amezi 2 n'umunsi umwe gusa, niwe mukuru w'igihugu yarongoye Burundi umwanya muto cane. Abamuzi bavuga yuko nyine yari umugabo w'intore, abarundi bamwibuka cane cane kwijambo discipline yashaka nyine ko yoba nyine mu bisata byose by'igihugu. Ubwo ukuri kose nyine tuzoteba kukumenyekane. Turifatanyije nyine n'umuryango wa perezida Ntaryamira n'imiryango y'abashikiranganji nyine nkuko bigaragara, umugambwe Frodobi, abahisi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose bibuka perezida Ntaryamira nkuko byoma bigaragara. Ariko kandi twova nyine tutabanjije no kuvuga yuko nga mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ku munsi w'ejo nyine haratangura nyine ibikorwa bigendanye no kwibuka nyine abaguye mu ihonyabwoko ryarakoreye mu Rwanda mu mwaka w'1994 bo mu bwoko bw'abatutsi. Reka nawe nyine tubihanganishe. Reka tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda ariko aravugwa nyine nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yihuta avuga yuko mu gihugu c'u Burundi cane cane abegereye mu Cibitoki bamenyesha ndetse bakanagaragaza neza yuko bakomeje gutegwa impungenge n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara, aho bivuga yuko rero nyine hongeye kwigaragaza imbonerakure ndetse n'abasirikare b'abarundi, aho biboneka yuko gushika uno mwanya nyine bakomeje gutegwa impungenge n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivugwa yuko rero bateye impungenge no kuba rero abasoda b'abarundi bariko baregera imipaka imwe n'imwe ku mvo z'uko basanzwe bazi yuko umutekano ushobora gukomeza cyangwa kwama utosikara. Gushika uno mwanya batari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine bakomeje gutegwa nyine impungenge mu gihe babona yuko nyine ibikorwa bigiye bitandukanye na cane abegereye urubibi rw'u Burundi na Republika Iharanira ya Kongo babona yuko ibintu bishobora guca biramira nabi cane. Bashimire abakomeje kugenda muradukurikira ndetse muranumviriza amakuru n'ibiganiro byacu kuri nomanesha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV. Tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.